itukumara. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo kugira gute cyo gupfa. Byukuri uyu mukozi w'Imana hageze igihe aravuka ubwo twese twavutse, ariko hari hasigaye umunsi ugupfa. Baye abandi bavuga ngo twese tuzopfa nta uzorusimba, ariko rero hazobaho umunsi wo guhindurwa nk'uko izaba yovuga tuja guhindurwa. None rero hariho umunsi wo gupfa, n'uyu munsi rero washitse aha, kandi bivugwa ngo nawe itegure nawe uzopfa n'imizamba itaravuga, siko? Hari umunsi wo kuvuka kandi abantu bakanezerwa n'umunsi rero ko umuntu ava mu mubiri, hanyuma rero tukamuherekeza. Niki kiri rero twese tutokwiyobagiza. Iyo umuntu azi ko azopfa, igikuru nuko yama yiteguye, ariko ikibazo ni kimwe, nuko tutazi umunsi. Hari umunsi umuntu aziyobaza umunsi azopfira. Reka dusoma gatoyi turabe ngaha nyine mu musiguzi, turabe usone gatoyi, sinza kuvuga amajambo menshi. Musiguzi igice c'icenda, musiguzi igice c'icenda ujya mu murongo wa 12, naho nyine dusomeho umurongo mugufi. Aravuga ngo kuko abantu batazi igihe cabo namba, nk'uko amafi afatwa n'urusenga rw'ubugesera, kandi nk'uko inyoni zifatwa n'umutego, uko niko abantu bafatwa n'umutego w'igihe c'ubugesera kibaguye ko giturumbuka. Nta muntu azi umunsi wiwe, kuko ata muntu n'umwe ashobora kumenya umunsi. Abantu rero nta muntu n'umwe azi umunsi wiwe, ni ukuvuga ngo tubibona biza giturumbuka. Ariko icyo ndiko ndavuga ni iki? Ko rero hari umunsi w'ugupfa kandi tukaba tutawuzi. Muze twitegure. Aha uko uraduteguza rutejo ni wewe, sibyo? Nta wuzi umuntu iminsi asigaje. Uyu munsi ndiko ndavuga, ejo nkaba napfuye. Uyu munsi duherekeje uyu, ubundi tuzomuherekeza umunsi ntazi. None rero ko bizoba, nta muntu rero yo kwigira amanyama. Natangazwa n'umuntu mengo n'igiti n'amabuye, ariko urupfu ruje abantu bose baroha. Abantu baratekereza kweli urupfu rurateye ubwoba. Reka turabe icazanye urupfu hariya mu Baroma. Urupfu ruriho kandi ruraza kumara amanyama abantu bibona, babona kumengo n'ibihangange. Ubwo rero wokwitonda ukamenya utubundi munsi naje hani jewe aho uriko ruraguteguza. Ubwo nyabona wotegura kugira ngo ushikire uzoja mu ijuru. Dusome mu Baroma igice Paulo yandikira Abaroma igice ca 5. Urupfu rwaje kubera iki? Hari cazanye urupfu. 5 igice Paulo yandikira Abaroma igice ca 5 ujya murongo wa 12. Reka dusome abafise Bibiliya. Umuntu ntazi umunsi wiwe, urupfu kandi ntawurubuza, utegerezwa kuza. Undi mwana yavuze ati jewe icongere ku rupfu by'ukuri ni urwica. Mbega urupfu yari umwana koko? Urupfu ruriho. Niba yavuze ngo urupfu kujya ni inzira Imana ikoresha kugira ngo abantu biyegereze. None rero umunsi ntazi, Imana izokwiyegereza. Kandi aho ubaza umuntu muri twebwe hano ati mbega uragomba kw'Imana ikwiyegereza? Hari abantu bagomba kw'Imana yobiyegereza? Ndaronka n'umwe. Hari abagomba kw'Imana yobiyegereza? Ekaye turacagomba kubaho, ariko muvyemera muvyaha umunsi umwe tuzokwegera Imana, izovuga iti muba hano kandi ntizokwaho. Nuko dusome Abaroma igice ca 5 umurongo wa 12. Avuga ngo none rero umutwe w'ijambo aravuga ngo urupfu rwazanywe na Adamu, ubugingo bwazanywe na Kristo. None rero ko bimeze bityo, nk'uko icaha cazanywe mw'isi n'umuntu umwe, urupfu rukaba rwazanywe n'icaha, niko urupfu rushika ku muntu, ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. N'iri jambo uru rupfu rwazanywe na Adamu. Iyo Adamu adacumura nta rupfu ruba ruriho. Yesu yazanye ubugingo, nico gituma abantu urupfu rubashikako.
abo umuntu akomeye, abo umuntu ahambaye, ni ngombwa urupfu rumushikeko. Nico gituma icyaha kimaze kuza twaciye ruza muri Adamu ngende yacumuye, hanyuma rero maze gucumura niho rero yaca kwegera abantu bose, urupfu rero baruraje. Ariko Imana ishimwe, Yesu ko yaje azanye ubugingo. Yesu yarazanye ubugingo naho hari urupfu, ntitugire ubwoba. Yesu yaje kugira ngo atuzanye ubugingo, tugendana ubugingo muri twebwe, dupfa tubaho nta ngorane, kizima tuba turaba Imana. Kandi iyo dupfuye dupfira muri Kristo Yesu, tuba tugiye iwacu mu ijuru. Urupfu rero ntabwo rutera ubwoba, kiretse umunyabyaha. Muzobona umunyabyaha yareka arapfa n'ipfa ryiwe, by'ukuri arabona ko agiye kure. Muzobona benshi batera imigere, ariko nawe bigira ibyaha bikunda bigati naho wamuraza. Rero byiza, hari abandi ipfa ryabo bapfa basinziriye neza bagahwekeye. Nico rero reka rero tuvuge kuri iri jambo ryo kuremesha ishengero n'umuryango twese, naho urupfu turaziga ko hazobizuka. Dusome mu izina rya Yesu. Ahanye Icyete Paulo yanditse yandikishije muri Tesalonike igice cya 4. Icyete Paulo yandikishije muri Tesalonike karabaremesha kuko abantu benshi baratinya urupfu, kandi twese nivyo urupfu turarutinya. Iyo ruje rukagutwara uwawe, by'ukuri umuntu arababara, ariko naho biri uko nta kundi, kimwe gusa ni byiza ko tumenya ngo umuntu abasinziriye azoba rero izuka nitureme. Icyete cya mbere cya Tesalonike igice cya 4 duhere ku murongo wa 13 aravuga ngo uko abapfuye bazozuka. Ariko bene data, ntitugomba ko muyoberwa iby'abasinziritiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nk'abandi badafise ibyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazana nawe. Iki nico tubabarira ijambo ry'umwami twabashikirije, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ukuza k'umwami wacu, tutazokwitangira imbere n'abasinziriye na gatoyi. Umwami wacu iwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamu k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganira umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko twiranishe ayo majambo. Imana nishimwe. Iyo umuntu apfuye arasinzira, asinziriye rero hari ijambo rivuga ngo iyo umuntu asinziriye muri Kristo. Ivyo rero ibanga ry'umuntu n'Imana. Twebwe nk'ababonesha amaso turabona tuti umuntu aba ari umukozi w'Imana, abasigaye ingene yavyitwayemwo, ingene yakoreye Imana. Muri ico gihe rero biraryoshe umuntu asinziye muri Kristo Yesu. Ibiri tubariye ngo abazoba bakiriho tuzohindurwa, ariko ntidushobora kwitangira imbere abantu basinziye muri Kristo Yesu. Tuzohindurwa hama duhurire nabo mu bicu. Mana ishimwe. Rero bene data, ntimubabare nk'ababandi batagira ivyizigiro. Iyo umuntu by'ukuri abuze uwiwe aremeshwa nuko umuntu bazosubira kubonana igihe uyu muntu arangije neza akarangiriza muri Yesu. Kuko nabivuze rero ni byiza ko umuntu amara yiteguye, nibanga ryiwe n'Imana, ariko tuvuga ngo yari umukozi w'Imana mwishengero hano muri ubwiriza ngo mubwere. Ibisigaye ni byawe n'Imana. Iherezo inzamba niyavuga nibo bazobanza kuzuka, bazoba bapfiriye muri Kristo Yesu. Yesu abahezage. Nayo majambo rero mwihangane ishengero, ihangane umuryango, nimubabare nk'ababandi. Turazi ko natwe nitwihangana tugatombora, Imana idufashe, kandi Imana izobidushoboza, kandi tugasanga uyu yarashitse tuzosubira kumubona. Yesu nashimwe. Igikuru rero nuko umuntu yokwihana kugira ngo nanone azabone uwiwe. Niwasanga yarashitse uzoshima Imana, atashitse nta kundi. Nivyo twebwe rero tukiriho turacafise amageme meza. Uyu yarakoreye Imana mu minsi yariho,
ivyiwe byararangiye. Hasigaye rero twebwe twe nawe kugira ngo twitegure neza, turashaka amahirwe meza yo gutegura kazoza kacu iyo turariye kuja. N'aya majambo bayumvise Yesu n'abaheza kiba. Dusenga Imana